Kuricyo mbeshe ngo iva neza. Wanjye mushambe ngo. Ushatse kumbira ko ibikigeze mubona? Icyo umva niki? Umva no kutumva gute? Jewe ngiye muri chambre iva nta urimo. Ico ndose ni telefone ni nyaki. Kandi nyumve neza kugira ku isaha. Ubu ikibazo mfise ntabwo ari iva. Nyumve neza. Ubu tuvugana turi munyabira. Polisi miraturondera. Polisi? Polisi naje gute? Polisi? Hari umuganga witambitse namwishe. Je nadiri yo kwica abaganga nigeze ndaguha. Nimba wishe bage wifasha ni turi kumwe. Unanyi bagira ko twanamenyanye mu guhana amadije nawe. Okay. Ubu kugera ku isaha uri kunyihakana kubera ingorane nawe nezo mu kazi. None ukoze akazi nabi mutuzi nayo. Umviriza. Ubonye ko tutari kumwe kubera ko ntishe iva. Ariko mbere warubikeneye. Niyo kugira nshike kuri iva nari gukora iki? Wanyitambitse nawe mushe kuri nshike kuri iva. Niyo bona turi kumwe. Waje ugwana nk'umugabo pana gwana nk'abagore. Gwana nk'umugabo. Kandi unegere neza unyumve. Ubu ngubu tuvugana umugore yagiye mu rugo uwo duhagaranye n'umugabo uwo buri umugabo nanje nduyundi ikibazo uko cyavutse basiriye tugwane nk'abagabo ubu tuvugana polisi rafise kuza ngaha ishitse niba kubaza umebye wishura kandi Jesu ntuncishe mwijwe ntumvuge nanje bamitiye bwa mbere sinkuvuga.
telefone ya Sera ngaha. Mama arashobora kubaza aho Sera na Iva bari. Ko sindabitahura ukuntu telefone ya Sera aje ngaha. Iyo telefone ya Sera iri ngaha gusa. Usira jomba zeni ndakubona. Mama Iva na Sera bari hehe? Ana wasaze. Mama Jesse nasaze Iva na Sera bari hehe nagiye mu bitaro nababutse. Kandi telefone ya Sera ndayisanze ngaha. Mama Ana. Mani shiri ko wakize. Yo. Ana. Warakize. Ntihambi. Karori ndakura. Karori mbabarira. Ureke kuntera stress nizo nifitiye. Ana warakize. Yo. Ana mpobe. Karori ndekura we ndakubwiye nguze ngaha. Ana. Ibibazo mu mutwe wanje hamwe uwo unzaniye kunyongereza ibindi by'iwako. Mpakani mugisha iminsi mije tutavugana Ana. Ndagusabye ntabara usohoke tubwire mu nzu utaha. Kakungora mbisa. Genda nyaruza. Ukonye Sohoka. ndakwinginze rero umurwayi umuncungire cyane hagize icabo tuvugane kuri telefone. Nitwa Sia. Sira wapi? Pinjira gatoya.
ushobora kumfasha ukajana muri toilette. Sera, ndakwinginze unkure ngaho. Rabaye. Jana kuri igisagara. Tugende kure. Ntiwibabaze. Sera. Nibiki. Nakwihoje kuva kera. Uri kurakabaka mu mufuko watagatiki. Iya. Nako megafone yatakariye mu bitaro. Ndakwinginze mbabarire. Kuko byose byatetwe nanje. Naguhutagije. Eva, umva amahoro, nta ribi, nsogura iyindi. Kandi umbabarire, ndakubaza, ndashaka kumenya ukuri. Wamenye gute? Nashitse ku bitaro gute? Ni igiki gituma unyitaho? Bigaragara ko yifashaka kumenya ukuri, ariko ntiyamenya ukuri ku rukundo akunda Ana. Ndabizi azoca amanuka mu gisagara kumuhiga. Byari byiza, ariko aracagwaye. Byongeye ariko arahigwa. Oya Iva, umbabarire, ngiye kukubesha. Nitwa Sera. Watoye umusatsi. Hoho, waba wibuka ko wigeze gusara? Jewe? Oya. Icyo nibuka ni uko nafashwe, ndakubitwa, hama nikanguye ndi mu bitaro. Narigeze gusara jewe. Ya, nagutoye umusatsi. Numva ndababaye cyane kubona umusore mwiza nkawe ari umusatsi. Maze kukubona nibutse mu byaranje yigeze gusara, hamara apfutswa arakira. Ubu ni mutsi, nicyo cyatumye nshima kugupfutsa. Nibyo byantwaye amafaranga menshi, ariko sinitayeho ku buryo nakoresheje. Gikuru ni ukuri mutsi, kandi ndashima Imana cyane ko ikibazo cyanjye kibaye ukuri. Sera, sinumva ukuntu nagushimira. Urakoze ko cyane kumba hafi, ariko nagomba ndagusaba ikintu kimwe. Wabona ko wavuye muhira ababyeyi bawe batabizi. Ubu bashobora kuba bariko barakurondera cyane badatekanye. Kuri ibyo nashaka usubira iwanyu
ino ruguru jewe ndahazi nzokwitaho nzogumana umutima wo gufasha barakoze Iva nanje namye nimvira kugusiga kuko ibi byose byabaye twimirije ibibazo kandi tuzokora ibibazo ejo no kwiga sindiga reka manuke wihangane sivyo Imana irakubona ego ndagiye kandi Iva ndamusize anahari azi ko ndi kumwe na Iva kuko yamunsigaranye ninashika imbere y'Ana ishusho ya mbere azambonamo ni Iva nenzomwishura iki ko Iva ndamusize hoho nivyashika Iva agakomererwa agapfa anansaba ndamumariye iki nk'umugenzi oya ndakeneye kwiga Ana umbabarire Mama, Iva na Sierra bari hehe? Kare nabikubajije turasohoka ntiwabinyishuye ko. Utabura impamvu yo kurambwira ko nawe si wewe. Wari uzi ko Steve yanyika abibaza ngo telefone ya Sierra kubitaro hawa yakavuye kandi bazi ko nyina Steve akavuye aba yakavuye Steve asohotse ibitaro abona telefone hasi abona telefone agiye kurabasanga Sierra aravuga ati ko Sierra mugenzi wawe ari kuja kumuraba hanyuma akamuri telefone ibishe ya Sierra aje arakubura arisigaye aje byanze kuyegura rero wowe ugitaha wambaje mu gihe utari nanjye nahise ubwoba ko wamenye yuko habaye akavuye n'umuganga agapfa kuri ibyo bitaro nanjye namanye ubwoba nibaza ko nariva umuhungu wanje yagiriyemo niyumvira ko na Sierra ashobora kuba yagize ikibazo n'ubu nyumviye ko ashinja umutekano kubaza amakuru yawe sindayamenye
ahubwo dusenga Imana tuva n'akabibwira ndasubira. Mama mbabarira sinanze gusa agahinda umutima kangana nk'uko ariko mama ifanasira nta kintu na kimwe waba ndi mu masenga Imana idushoboze ifanasira nagiye ikibaza ko mama ifanasira basi twizere ko ataco baba amatelefone asira maniri he mama ratsi reka tubyizere ko ataco babaye sibyo kandi mama mbabarira kwa nakwitwaye kuko utari ngiye kuruhuka ndaro sawa genda ndazi ko yose ari amakosa yanje kandi wihanganire cyane aho bukera ndagerageza kumenya aho tuba turabana Welcome. Injira. Nizere kuzanira amafaranga yanje. Amafaranga ararenze kuyo ari kumpa ni menshi kandi ukuntu ndakuzi wewe nta kintu ukorera ubusa. Amafaranga arenga akasobanuye iki? Nuko bisanzwe ko ino sinakibera ubusa dusubira ifise impamvu kubw'ivyo nanje ifise impamvu yanje kamvuge ko ari membo nziza ari nk'agashimwe kuko umukozi mwiza arashimirwa. Kwanza ngo tukona neza ni mpamvu nahisemo kubifana. Oh, merci. Kubw'ivyo rero kingenda ngasi ndafutiye akazi. Akazi. Ça? Divorce? Yes. Tutabona nkaho ni giki. Kandi bazi ko yari imikino. Bavuze ko nta kintu gihinduka, nta kintu kidahinduka. Imana yonyine. Ibyo ni ibintu bisanzwe.
naje ngaha nzi neza ko ari ngaha kurinda kumutelefona n'ibintu bisanzwe kuko no kuvuga turavugana ahubwo naje kumuraba ndamukeneye naho mwa mwana yiboneye muri nunze mukumva ko mukwiye kumbwira ishashe iki nicikirofa cibereye aho none mwanya sinza kumbwira ariko ntago nibazaga ko umugore yabaho adakora n'umugabo agakora umugore ntakore ako nkibaza impamvu umugabo agufata gutya nuko yanga gukora ugaca wijana ntunambwe ndagwerekeze niyo nkubigira ikibazo widiroshe sheri nari ndabibona unaniwe sinari kukugora sheri urazi ko ndagukunda sheri ntugasubire ivyo bintu wari urushe nk'uko twe twahangayitse twakubuze ubonye umunsi umwe urarangiye iminsi ibiri urarangiye umushyushyu wawubuze inzara irakukubise uravuze ako ntiwana kwihangana si icyo kibazo nagize byo icyo narabyakije ariko mbavuye byo mugabo wawe benze burya ni ukurota abakobwa koko ngo iki Manyanga mbare kabiri sibyo wasohotse jewe nsohoka mu rupangu rwanje 1 2 3 Halo Oui reka ndakubwire hoya reka ndakubarire burya twafashwe amakuru meza nayo nuko twasanze y'ibingiye ariko ajya ugira mutwe wewe Manyanga wasanze ariko bose ugiye kuzanyicira mu mwana rero ngiye nkubise ubu yuta kumva nawe wari kuvuga ngo ikikoko ubu rero uri imana ishobora byose iguhaye ikwaka none sinjya guhaye warofa we warampaye gusa ntacyo wonyaka ega batware barasa ariko mbe bashari bari mwebwe nigeze kuza kundaba muhira no nganje iminsi yose ndaje kuraba Chris oya muhira wanje kuko hano ni kwa musaza wanje sawa nawe simva ati urasoka muri no rugo bitahize naho uraza kuvanga aho ikiziga mwana narabikoze irakurema ariko ikubwenge buki ukwisa ko ubwenge bukwiye bakugomba kumenya ko ibyo wumvise bavyumvishije amatwi Chris umwanya wose nduru hamwe ngo abatware ngo bikiri bose ndabatwara ndikwije nkorondera nokoresha n'amafaranga nkarondera abarenze cyo ruriya muyobozi bamukuriye mugabo nkikura kakagaye amategeko y'igihugu akigira umuntu wari wese ndakeka ngira ngo muri kajya kanye nahise kuroga nyine kujya nyine wamugenga araroga nyine ngira ahise abikora noneho ubu nyine nuko ndaguha amafaranga manya